inamahoro warakurikiye hafi amatangazo yasohowe ku vyerekeye igitero c'amagrenade cabaye i Bujumbura ku ndwi iheze. Dufashe aka kanya rero ngo duhoze twongere turemeshe imiryango yose yakozweko n'ico cago. Ikindi twovuga nuko tubabazwa n'ingendo leta y'u Burundi yafashe yo kwama imisi yose barondera uwo bagereka ko amabi akubita Uburundi n'Abarundi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abatwara Uburundi bagereka ingorane igihugu kiriko kiracamwo ku gihugu c'u Rwanda, ku bakoroni no ku Barundi bose batoye kwanka amacakubiri, ihonyangwa ry'amategeko, intwaro mbi, ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu n'ubutungane no kudashira imbere umwumvikano kugira ngo igihugu cubakike gitekane. Uko kwanka kwemanga amabanga yabo no guhanga rugabo ibigoye igihugu kuva mu mwaka wa 2015 kugira bacungere bakinge igishobora gushika cose, banagwanye inabi iyiva ikagera, gutuma umuntu yibaza vyinshi ku butegetsi bujejwe Uburundi uwu munsi. Kubisanzwe leta ijejwe ubwa mbere amahoro n'umutekano w'abari mu gihugu bose. Rero itegerejwe gukora ibishoboka vyose kugira ikingira imbibe z'igihugu, inagwanire umutekano w'igihugu. Nta ngabo zifise uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu zitavyemerewe n'ababijejwe. Nta n'ushobora kwinjira ngo asohoke uko ashaka mu gihugu atavyemerewe. Turasavye rero abatwara Uburundi basubiza impembero, bakora ico bajejwe, boye kuguma bashira ibi bananiye vyose ku mutwe w'abandi, bidoga nk'uko wogira ngo igihugu cacu ntigishoboye gukingira abakibamwe. Uko kwama bagereka ku bandi ibigoye igihugu bituma umuntu yibaza ko ngira ngo ari uko badashoboye ico bajejwe canke naho ko badashaka gukingira igihugu n'abakibamwe bose. Ivyo bikaba vyoba bivuga yuko Uburundi bukeneye urukingo mpuzamakungu rwihuta kugira ngo igihugu ntikigwe mu mwobo kitazoshobora gukurwamo. Harageze rero ko abatwara Uburundi bahagarika guhakana kw'ibintu bikomeye mu gihugu, boye kwigira nk'abatabibona. Akaga igihugu kirimwo n'ingorane zose abarundi bafise bareke kugira nk'uko umenga ntasi ingorane, bongere bareke kurondera abaremekwa akabi kose gashitse kandi aribo bajejwe igihugu, bemere kwako kabi kariho n'imizi yako yose bayibone bayemere kugira ngo bashobore kubirondera umuti uko bishoboka kose kugira ngo abarundi bashobore kubaho no kwizera kazoza keza ejo. Turakeneye abarongozi bemera kwitanga, bagahagararira ibanga bajejwe, bakitegura kwitangira igihugu, bagakoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo habeho ya mahoro n'umubano mwiza bikenewe kugira ngo bwa Burundi twifuza bushobore kubakika. Uko kurondera abo bagereka ko ibiteye vyose nta muti bizodutorera, nta n'iteka canke agaciro biha abatwara igihugu canke abanyagihugu, kuko ugushikana ikivi kwabo
guhagaze ku nyishu zifashe bazotorera bonyene ibihanze igihugu c'u Burundi, bakagira aho bagikuye naho bazokigeza umunsi bazoba bageze guha abandi.